kuvuga wibutse nk'ayo majambo niyo zaburi yugarimo byose arimo uhoraho ni umwungere wanjye sinzokena ni kuvuga urishimye umwungere wawe byagize no kuvuga n'amajambo aremesha umutima ndakandi n'umugihe uri muca mu mwonga w'igitutu cy'urufu cyangwa ibibazo bitandukanye sinzo nk'icyo ntinya kuko yarasezeranye ko azobana nanjye so ni kuvuga n'amajambo atesa ayivuga umutima wanjye himbaza uhoraho n'umuhimba mwese nimushime izina ryiwe iya mbere yaje ni iwawe yani yindi sitarabaho Yesu warunzi kumana imbaga zamani izo sauti yindi injemo ni kuri verse ya kabiri muririmbira uhoraho shema izina Yesu uri nyishu kandi ndakwizeye imbagwa no kuba mu bwiza bwawe Yesu uri nyishu kandi ndakwizeye imbagwa no kuba mu bwiza bwawe kuba hafi kubasengera aho kwakomeje gose kuza kura ko hajya niho Imana ishobora kugira nawe ikabashobora kiya n'ikibanza ufite eglise ntihaza abatagatifu eglise haza abantu b'ubwoko bwose kuko Imana yavuze ngo abarushye n'abaremerewe bose nibaze ndabaruhure Imana iriyaminiye ngo jewe ndabaruhure Siren Vibes TV. Bonjour, bon après-midi, mwiriwe cyane mwaramutse nizere ko muriko muravyutse neza muswani w'Imana watanguye neza tanguranye natwe bwe bien sûr ni kiganiro worship time murakizi kera kwa bakunzi bacu twari twaragiye kora ko bitatuvuye ko twagize tubazo tugize umugabo kora ko abakunzi bacu ba vrai bagunya batari kiganiro cyagiye he cyatufasha gusenga muze mukigarukane rero turashobora kukigarukana Imana yindi rafise kugenza ibintu ikabizana no mugihe cyacu ni umwanya wacu twashobora kugaruka dushobora gusengana dushobora guhimbazanya hamwe dushobora kwigana ijambo ry'Imana hamwe dushobora kuba muri atmosphere y'Imana hamwe na mwebwe kubera ko indwi ni ndende umuntu abahereye kwa mbere gushika samedi yiruka mu bintu byinshi by'isi canke mu kazi canke iki gusanga norosa kandi ko gushobora kwibutswa ko Imana ryoshe ko Imana ari nziza kuza uri mu Imana buryoshe rero ko duhari kandi ko mutwira muri benshi birashika rimwe ngo twabumane kuja gusenga dimanche bitatuvuyeko ariko telefone ubifise hafi nukugurwa canke igishobora kuko wagiye gusenga ngo by'Imana nyene ntibihambira kuba bikunda bien sûr kandi shaka n'abatabikunda kubera ko biraryoshe cyane twagakanye n'ikintu gishobora kudufasha kubana na mwebwe imbere y'Imana uyu Muze kandi sinzi amategeko nzira mumbona rimwe bien sûr nje idukizamu nanda gukora ubwambere kubera bagikora ubwambere kizoba gikora umujoro w'umusore canke umusore arubatse mugabo nyine acara umujene nibazo urabashize kino kiganiro tubitsira mu ngare kamca mubona mukandaza kumwakira nzomara iminsi ndamubereka mumubona kugira mumenyere mumushigikire mumukunde kuko umuntu yemeye gukora ikiganiro nk'ikintu kuri akudeje urumva ko ari umuntu abafise ku mutima rero muze mwakire neza rero tugira dukorana kino kiganiro hanyuma muzira muze bateguriye kandi byiza reka ndamwakire hanyuma mu kanya ace yakira umutumire wiwe umutumire wanje n'umutumire wiwe janzo wandinganye ndikunda ko hosting karibu cyane Mr. Olivier Mazina sura kwitwa Olivier turabukije abakunzi ba Siren Vibes turabakunda kandi turakumbuye ikiganiro ni cyakintu cya worship time umwanya wo kuganira n'Imana umwanya wo gusubira kunagura imigenderanire ubucuti bamwe nk'uko zabivuze niba bagiye gusenga abandi mwagiye ariko kandi bamukeneye kugorobeza muri mu bwiza bw'Imana bose rero ntakende dusenge utumire icyabo mare bagenzi ukuri
ngo mama abasitari ngo gospel ngo abasitari da sinzi umuntu yabimbwiye reka tumuhe kaze twidondore mbere ko tuja muri benshi murakoze cyane ubuzina bubiri cyane cyane muri studio ya Seven Vibes. Welcome again. Thank you. It's your second time here. Yeah, second time here. So maybe the first time you're gonna come and Yeah, you have you to. never know. Anyways, nashaka kubashimira ubutumire kandi iteka ko tuku. So David NDUWIMANA kuba kandi Burundi turi mu sama bita abana Wakamenyere. Akadari kumenyera byumva bimenyere. Hanyuma mbere ko dutangura ngazi ko mwamwe ko yagize concert iraba successful. Congratulations. Thank you. Ariko ushaka kubaza before ko dutangura. Abantu benshi batanguje ko nakoze concert ya gusa. Ushaka kudusigura ko nakoze concert ya. Ifise stage n'ijya ifise ona kuri ifise birimo budget niniya, acugira concert yo. Nashaka kujyana n'abivuze bwa mbere, nashaka n'abarundi tugire ibyiza. Ko nkunda ubaha ibijyanye n'agaciro tumegereje dukunda. Tukamutuza gusa. Namumunde rero. tukunda Ego. Reka bakire rero mu kiganiro ni. urakoze David nuko yabivuze nibaza ko atarukera twa muzi hano kandi dukurikirana twa muzi umushinga ntahe turi kumwe atwe taragize mariage tarakena twa muzi umugabo Umukenyezi mwiza cyane gose. umukenyezi w'intore vraiment Kizungereza. aho hirya y'iko Shemba amasoni. atwe abasore Right. So guys, umuntu turiko turavugana rero n'umuntu yakoze ibintu bikomeye cyane basiko mubizi n'umuntu amaze gukora amahubum atari musi yane album zitari musi ya zine namaze kuronka ubushimwe atari musi ya butatu n'umuntu yaciye agahigo ahiga mu Rwanda ariko umuntu yaciye agahigo akora ibintu atamu nyafrika no mwere bwabikore mu kuririmba canke mu gutera iteka ibirori ninavuga nabi araza kumfasha Ni protocol ko ari ngindi. oya reka tukuvuge reka tukuvuge arakantu bakunda kuvuga ngo sitwe twamuhaye si wanamuhaye reka tubivuge vraiment yararirimbye ururirimbo ruhagiza igihugu ca Australia sivyo mu hino za Rugby ni ikintu kitaba gisanzwe kuko na munyafrika n'umwe bwagikora mugabe ico kintu cakoze umurundi wacu yitwa nde David kandi kigesho ko mwari musanga mumutse. nawe itese. Yewe ko ari ubundi bw'abantu batari. Yo gusanga binawe birarenganye na perso. Yo ni David. So nagomba kuvuga umuntu natwe tuvugane n'umuntu vraiment Imana imaze gushikana ku bitari bike mu byo guys. So twaguye kaze mu kino kiganiro cacu ni ikiganiro ca Ushutaye iyo tuvuze guhimbaza Imana bane sese ngo tuvuze kuririmba gusa tuvuze kuvuza ibitari gusa ko murabizi ko iyo tuvuze guhimbaza Imana ni ibya gusa rero nicyo tugomba kuremereza abantu amajambo menshi oya tuza ko umwanya kumbe kuba tubazo dukire ngo twagomba tuguha umwanya turongore mu mwanya guhimbaza navuze ko pane sese ngo tuba turirimba ushobora kutwedivya n'ijambo ukumva Imana kurongora ariko tuza ko umwanya kuganiriza Murakoze. So Gabriel na mbere yana iyo presentation yanjye. Tugiye wasibikoze mu mutima. iyi sigutushe Oya ufite Kije muri we. ufite ibintu ukora umugani wawe ngo mubakiza n'abastari bahari. Kandi nibyo ufite ni uko twebwe Imana ijamugara kwishyira kwivugayo kuvuga igihe rero duhaye duteye iryo teka n'ikabica cyubahiro yego urashima Imana ariko kuvuga Imana ibi kandi iragikwiriye vraiment so ivyemera n'utabyemera no kuba turiho tubize so ni ibyo gushima
natwe tutavyirengagiza rero hama ikindi naco muri umwanya nibaza ko icyumviro nk'iki icyumviro cyiza cyane kuko birafasha gutuma twibutsanya tugira imyanya nk'iya twicara tukavugana Imana kuko abantu usanga batandukanye bariko barasitiragoringa bariko bari mu bintu byabo yagasanga akeneye juste umuntu amwibutsa Imana amwibutsa ibintu bitandukanye umuntu ariko acamo kuko ibi n'ibihe twese ducamo mu buzima kandi ikintu kidufasha kubivamo neza kuko bashobora guca mu bihe ukabivamo neza cyangwa nabi ni intego cyangwa orientation wabihawe rero twebwe nk'abana b'Imana rero dufise papa wacu ari we umuremyi w'isi kandi we Imana yarivuze ko atazoduheba atazoduta umva kuko uravye nka Psalm 90 umva Zaburi ya 90 igihe vyasabeni akabiri navuga ngo Imana yarivuze nk'umutabazi wacu ngo imisozi itarabaho tugomba kuvuga Imana itararema n'isi ibi n'ibindi byose itarabirema kujya muri mitangiro batubwira muri Zaburi ya 90 mirongo 22 Imana itararema n'ibyo byose yari yamaze kwipimuza nk'umutabazi wacu tugomba kuvuga Imana yari ifise umugambi wacu kuva kera itaranarema n'isi itararema n'umuntu yamaze kwipimuza nk'umutabazi wacu tugomba kuvuga icyo ni ikintu cyiza nk'abantu tuba turiko tukuritika n'ubuzima rimwe cyangwa ibibazo bitandukanye tugira ubwoba kuko Imana itaranaturema yamaze gushiraho ibijyanye na sécurité y'ibintu tuzobaho icyo ni ikintu baza ko kiri profond umuntu ashobora kukimbira urazi nk'umuvyeyi ataranarongora umugore canke bavyara umwana uyo n'umugabo siko ataraniyumvira kuja kuresha aracavuga ntwa jewe Imana ndafise amafaranga ndafise niki Imana nateguye umugore wanje no ku mwana wanje n'ingera azobaho gushika aheze kandi kuvuga ubufise kuje bikomeye gose kandi byose ubari urukundo rudasanzwe so n'Imana niko yabigenjeje donc Imana yaramaze kwikunoza ko ari umutabazi wacu n'imisozi itaravuka umuntu muze gusoma iyo Zaburi ya 90 murongo wa 22 ibivuga neza n'amajambo akomeye cyane baza ko umuntu wese w'umukristo cyangwa udakijijwe ufise Bibiliya isoma amajambo akomeye cyane nibaza ko ushobora kuzogufasha mu bihe by'ubuzima byose umuntu ashobora kugira hari ikibazo nshingira wowe nka David n'umuntu ashobora kuba yarakijijwe kera cyangwa ashobora kuba afise imigenderanire myiza n'Imana urafise amaverse ugenderako ukoresha iyo ubaye ukoresha iyo uryohewe ukoresha iyo ushaka gushima cyane iyo hari message ngira ngo ushaka guha abantu n'uhereza Imana amaverse arahari kuko ufite no kuvuga nk'umuntu w'Imana cyangwa umuntu yakiriye kiza uba uri mu bwami bw'Imana uri umwana w'Imana kuvuga utegereza kumenya ingene uganira na papa wawe kumenya ingene uvugana nawe kandi ibyo byose biri mu ijambo ryayo nanyo tumenye ivyiyumviro vy'umuvyeyi wacu ari we Mana so kuvuga iyo mbabaye ndazahonca nacengena nkamubwira Mana ari amajambo anovuga umuntu ashobora gukoresha atandukanye ariko umva yumvikana umva nka Zaburi ya 23 uhoraho ni umwungere wanjye sinzokena anzagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye andongera iruhande y'amazi asuma aremesha umutima wanjye mu nzira zo kugera ku bibazo byanjye ngo kandi ngo naho noca mu mwunga w'igitutu cy'urugo sinzogira ico ntiya naho noja mu struggle ya yindi danger non sinzogira ico ntiya kuko nzi kumwe nanjye kuvuga Imana amaze kudukomeza kwizobana natwe kwizera kuko Imana ntigegweje kandi nizo kwigara yivuguza mu ijambo ryayo so kuvuga wibutse nk'ayo majambo niyo Zaburi yugariyemo byose harimo uhoraho ni umwungere wanjye sinzokena kandi kuvuga urishimye umwungere wawe
byagize no kuvuga n'amajambo aremesha umutima ndakandi n'umugihe uri muca mu mwonga w'igitutu cy'urufu cyangwa ibibazo bitandukanye sinzo nk'icyo ntinya kuko yarasezeranye ko azobana nanjye so ni kuvuga n'amajambo ateseka okay haba iryohewe verse ukunda cyane cyane kuza mu mutwe iryohewe cyamvuga ndakunda amapsome cyane ndakunda amapsome ndakunda amapsome ya sinibuka verse sinibuka chapitre bon naenda ifisa mutwe kwa chenda yogira ayivuga umutima wanje himbaza uhoraho n'umwimbo mwese n'umushinzi nagiwe donc yaza no kuvuga aya majambo menshi cyane n'ijambo ry'Imana atwibutsa kwibutsa umutima wacu gushima donc kuvuga ibintu byinshi indirimbo zinje mu mutwe ya mbere yaje ni wawe yindi sitarabaho Yesu warunzi kumona imbaga zamani izo sauti indi injemo ni kuri verse ya kabiri muririmbiruraho shema okay turirimbirane ko zije tunaenda kwa wawe lakini wezi ndakusaidia sijaji yeah jenga nekani rumbirizi idio just no means no kurikira uye nibi wawe ndakutera kuraje okay wewe sasa naimba unafanya lazimisha tu mikrofoni hapo niko naimba mikrofoni hapo what is this anyway Isitarabaho Yesu waruzi izina wanshushanyije mu kiganza cyawe nakizongeraho iyo nkikujwe n'ibibazo byinshi nafite inyishu ndakwegera nkasenga ntiwuzwi isezerano Yesu uri nyishu kandi ndakwizeye imbagwa no kuba mu bwiza bwawe Yesu uri nyishu kandi ndakwizeye imbagwa no kuba mu bwiza bwawe Sabe como é muito Yeah, so tuze kuyangana kandi amajambo yose muririmbiruraho shema gizizi nagiwe tuimbe kwa ruwera haleluya haleluya Yesu mwami niwe ntango niherezo ibihe byose haleluya haleluya Yesu mwami niwe ntango niherezo ibihe byose je muvuga nzane indirimbo okay akabazo kushikanza muda iyo umuntu aravye imyandikire yawe ingene wandika umuntu ashobora gusomamo kuri umuntu ari yatashe n'Imana umuntu usanganye usabane n'Imana ngabo kandi atari bake baravuga ko biciye umufikanye n'ibintu kurahe niko vyamye ubwe ifirenta harimo akantu kaje cyane waracishijwe gufara ukuntu Imana isisa mugasanga hari igihe umuntu yavuga ati okay look urazi ikintu kimwe siko ajya ugendana n'Imana byakwezi kandi kwera n'Imana ndiko ndavuga sikuja muri
ni ujya mwanya wawe kandi ufite kumenya n'Imana muri kumwe uba uri kwibwira iki cyangwa muri kumuganira iki so naho ufite ugaruka ukumva umengo ukunda kubwira ibyo nibaza ko abantu ushika mu buzima kumenya Imana tuvuga none nkumva we ko tubisobanurira mu byo ko babona relation ingene ufite Imana ni papa kandi papa umuvugisha we nk'umwana uko uvyumva ya papa we abataho umutima hasi ku mwana we kandi hasi ku wundi ibyo muganira byose biva mu rukundo kandi niyo freedom canke umwitegereje kumuvugisha no kubizi ko nabakunda seko so naho vyugariye rero iyi Imana mubana nayo seko ukaba ari umuntu uzi kwibaza utubazo cyangwa ikintu cyose uzi gukorana nayo mu gihe uryohewe ukaba ariwo muntu ujya kubwira Imana ebana tukabema unanifanyia kakitu urankorera kandi iyo bawe kavuga Imana ni ukuri ebana naho ndiko nja gusenga niyo vraiment wapi kunda fake yego vraiment ni ukuri kaba please ufasha basi muri ibi umwe kuryohererwa uyu mwanya nawe turabona ivyo bintu iyo niyo relation yana ni sincere rero wabana nayo muri ubwo buryo Imana cyo muri bike maze kubona Imana itangira kugushyiramo ibyayo hari umunezero wayo itangura kuguha hari amahoro yayo itangura kuguha hari ubuzima utangura kubaho rero ugasanga bijya bintu byako bikugoye ubwo muri cyamo utazi n'ingene babiciyemo wagerageza kuvuga antuka ngaha ebana nta mayiri yanje yabaye mu canke na experience canke ama connection cyo kuba mfise ivyo ni ibintu biza bikagushira mu kibanza ebana cyo guca bugufi bwawe donc ivyo bintu biracisha bugufi ko ari ikintu gikora wabikoze mu nkomezi zawe ese gifeninga kumye voilà donc ni kuvuga ubaho ubwo buzima ni kuri buracisha bugufi kandi usanga ubaho kuby'Imana kandi Imana mukunda ucukunda abantu ba kandi abantu bakunda urabubaha donc guca bugufi nibaza ko ari aho ugeza kubaha abantu no kubatahura no kubiyegereza mu by'umu cyangwa ubundi niko byahoze niko byahoze ariko urumva turabana kandi urumva nibiba byoroshye ariko uko umuntu agenda akura mu kugendana n'Imana siko niko ugenda uhinduka kandi ukagenda ugira usa n'umwana wayo Imana nakinasanze mu isi kizoryoha kurusha Imana never umva nikizobaho fe umuntu amaze kubana n'Imana umuntu aze bisi kugendana n'Imana by'ukuri reka ndakubwira nta kindi kintu kizoza kigukuraho hano jenga ndakubaza ikibazo kitatuba ndakikwaza nk'umukirisu hari ukuntu abakirisu ducana intege sometimes uri umuntu wese uri mu gisirikare kuvuga umwana wegize ucana isaha urashaka kategisi hari abantu benshi bajya mu masengero baje kurondera Imana ugasanga ari kumwe bataraboboka batasota umuntu aca mu nzoga nyinshi kandi nyine aje yumva yuko aje afise umufuke sota umuntu amubona nyine mu boîte sota umuntu amubona nyine gusitera nziza abantu mu isengero yo kumutera intege yo kumucinega canke n'abatumba tumuca intege wa muntu nyine akaguma yizira avuga ati jewe ndaje ngo ugasanga hari igihe avuga ati no kumaza bwo ndashaka kumugasizagiye ni message weza uwo muntu yumva afise inyota yo guheba ibintu byose akegera Imana yumva ariko aracikina agatanga iyo Imana ntibona ko ndayishaka inze inyegereza n'abandi bamajye abantu bo mu masengero baca bajujana bose nakusa gushaka hahandi baje gukora ikinga hahandi urazi uja tugenda muri irya verse muri iyo irya gitabo cya Yohana igice cya 3:16 donc irya verse ni verse je nkunda kandi nibaza ko yahinduye ubuzima kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi bose ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ofete turabisoma nk'amajambo ariko urukundo Imana yakunze abari mu isi bose ingorerwa bisuma ababeshi nabita ko ari bitangaza bose umva abakene abatunzi ibimuga umva uwo mu isi bose Imana yabakunze subakunda gusa icyerekana umva cyikora n'ikindi kirenze ibyo wazi gufata umwana wawe n'ikine gacumutanga man just ndabyara ariko ubwiwe n'ingene ije mwana ye mama wanje ambe umva
ndi umugabo ndafise umugore ariko igihe mama wanje tonke shaka telefone bite ni sawa komeye nko umugoroba ngo iri muhira ngo sindata none utasanga wemere ngene kubwana irabibona iyi kubwana niko madame vipi ariko ukacubona n'urukundo rw'iduteye donc irutuma ukacubona cyabibaza rero afise benshi ariko ayitwarika guca cyabibaza afise kamwe ugatanga gafi ndazi urufu Yesu yapfuye nuko umva rusuzugura rwose no bava umwizera wese ntazoferubi ni kuvuga ashaka abantu tumwizere cyangwa ni duferubi donc ni kuvuga aradukunda peza duproteja urupfu rubi seko so ni kuvuga wewe nanje turi bande gwagara mu kibanza cyo guca urubanza Imana yonyene ni kwica urubanza ahubwo yashaka ikatwereka ko dukunda kandi ko tuyegera tuba turiko dukira urupfu rubi so ni kuvuga umuntu ashaka kubajije cyane umengo no mutumira kuja muri club y'Imana yo gukunda kuko Imana n'ujya muntu aborewe cyangwa ameze gute uko ameze kose Imana yamukunda bafeye so ni kuvuga jewe responsibility yanje ni kujana n'Imana tugakunda ujya muntu donc ibaze urufu ni ikintu kibabazi umuntu apfuye ariko urukundo rurushinkomezi bijya rufuza ni kuvuga rufise ubushobozi bwo gukiza umuntu so kuvuga twe duhamagariye gukunda kwihanganira kwitwararika kuba hafi no gushigikira abasha kuba batameze nkatwe mama wanje twita ko tubitangaza ariko mu kugendana nabo mu rukundo rw'Imana uzobazana bukiye kandi Imana yafise ingene ikora cyane cyane ndabitamye vuba niyo mpamvu numvise umenga ubisiguragira kurusha uko ubisigura je ndabitamye vuba je kera sinakujuja mugabo n'uvumengo uje gufekinga Imana kweli uje bwagute n'ibintu arorimwo mugabo urumva ndabitamye kundi uje kwisigura kuba hafi kubasengera aho kwakonaza gose kuza kura ko hajya niho Imana ishobora kugira nawe ikabashobora kiya n'ikibanza ufite eglise ntihaza abatagatifu eglise haza abantu b'ubwoko bwose kuko Imana yavuze ngo abarushye n'abaremerewe bose nibaze ndabaruhure Imana iriyaminiye ngo jewe ndabaruhure donc ingo ukomeze kose uko wiyumva n'agasuzuguro waronse mu mujya umva ukomeze kose just ingo hamurabe ivyo Imana ikora aturirimbiye kandi indirimbo byose janye n'ivyo narahariwe nibaza nshaka ko mustubwire gatoya intaye ku ndirimbo musu yandika warumeze gute byari bivuye ku warongo ngo bakora no kutarasohoka ngiye yandikiye indirimbo yiwe tuzi benshi gose abayigize yandikiye mu giti hejuru Gasho ubuzima bwanze iyo ndirimbo wanditse uri muri atmosphere wanditse uko bivura gute Imana kugira ngo uwo yoherwa no ko hari iyo ndirimbo nayanditse umunsi umwe kandi vendredi akindi nicaye muhira haza umuntu seko umuntu mu nzu ariko aganira cyari tubana na pastor kabisa kini so petit frère wiwe nawe ntizaza kwa bizi petit frère araza ariko amubwira tuko tuvuga kuri Psalm 91 verset 1 Imana izo ofete biri bizarre ngene naronse inspiration mu majambo tuvuga amajambo yandi ariko ndo inspiration yandi majambo Psalm 91 verset 1 ivuga ngo nzoguhaza kuramba ndakwereke agakiza kanje excuse me so jewe rero biza n'ukumengo Imana ikanyereka agaciro dufise mu Mana umva kuko Yesu yakoze ufite n'ibintu bitari bijyana donc nzoguhaza kuramba ndakwereke agakiza kanje hama je nanje donc ndakwereka agakiza kanje utakiza n'ukumengo ufite immense tanga
tunisha ibintu bijyanye n'ingene twahariwe ingene twahawe agaciro ingene twagizwe ubwo buntu mwagire bwo guharira voilà no kumenya Imana ukabona aya makomese yose ari kumva ari ku bantu bizeye umwami Yesu ni ukuvuga kandi ukaza twizeye umwami Yesu tumwizeye kubw'ubuntu ntacyo twakoze so ni ukuvuga yavuye ngaho muri izo conversation zo mu mutwe wanjye yego vraiment zantangira kuyandika nuko n'umunsi nayigishije muri eglise muri life center mba nayigishije muri eglise turiko turaririmba ngo bana akarimbo karatese bo nija bindi bavumego ofete je mutwe wanje mego wa Imana ishimwe ko quand même bayakiriye hari haza n'abazungu bamwe gutyo bari baje tutatuide conference abazungu baje bavuza umuziki bana barabikunda cyo bamenye barikunze ko yimba ndavuga ibi nibi urumva sinigeze ntahuriye mbona umego kimba muri conference muri abantu bose barashushe barayikunze so niko byagenze rero kubatayizi bien sûr muso munshira ko atayibariye cyane tutaongea la sasa tunaweza mtumishi tumikia Mungu tusikilizane korera Imana zaombe uri kubikoro bikunze ubuntu nibwo bwangijije kubwo kwizera Umwana w'Imana nagizwe kubwo ndiwe kubwo kwizera icyo yakoze narahariwe naracunguwe dumwana w'Imana dumuraganwa na Kristo none umuntu witegereza gambata sanada yacunguje amaraso yiwe yangize icaremwe gisha nduwiwe nawe nuwanje bacobuza tekera yesedara eze yesedahindutse bisha nduwiwe nawe nuwanje narahariwe naracunguwe dumwana w'Imana dumuraganwa na Kristo none ubundi widegemza David turashimye cyane ahubwo abantu babanze iyi misiyo baryohewe ko twe twaryohewe ava mu deza aho tugenda muri maze ikibazo mu biganiro bitari bike bavuga ko ahantu ugeze Apolline afise n'uruhara runini kandi rukomeye ariko jendi nagize ikibazo umunsi wa mbere mu munyana na Apolline twahuriye kuri palette zaho niyo basembuye hari dimanche umujama yampaye mugenzi wanje niwe yampaye yo arandukuza rero kuna mwami yaneri style umva totimuti kwiyespira rose nitoti bakunda kumva nini cyubagira bugari SNP tugiye kumva jamaa sisi itumwa ibya tanisi kuri gospel urumva bamwiswamura na mubugabuga nari mutu bwonzi batubura umjamaa ntwaye maboni niyo mviza taso tumbia hapo ini upitia na imbaga okay na lili
iraca mu mikrofone uratwimba ufite n'ubwoba ariko twamenye kuva uwo munsi yaciye yemera tuvuga ati ndamufashe nyarabakadre umva agapeti nyene imana ibiri bari muri kavuga ko muri shuri amaso wumvise gute aryohewe n'ukuntu uririmba star wakunda bana ofete ni ibintu biza birazana stabilité émotionnelle bikaba kuvumengo umbe ofete ni ibintu biza mu mutwe wawe bikureka bizana confirmation ko ivyo ukora ari yabana donc kuvumengo kumbi naizi ko nimie tu kupiga hii business ko bisubizima baita akazi ka nyuma gice nihereza kubaza cyarangiza ubona gute avenir ya gospel mu Burundi iyo umuntu ariko araraba hariho abantu se bamwe aba legend muri gospel ushobora kudondagura abawe b'abantu bafotora ba project ko turavuga aba Fabrice abantu nyene ushobora guharwa ku ntoki mugabo haciye igihe kirekire abo bantu barubatse amazina kandi ubona ko umengo nta wundi muntu ataruka ngo asimbiremo byose usana umuguru amuvuye ngo undi muntu yinjire bibaza ko umuntu ashikanwa n'ibikorwa mugabo haciye kirekire by'ukuri ngo nombre ari abo bantu ubona ko by'ukuri ata wundi muntu ariko nagomba kubaza kuko araba sikaba abo bariko barakora ya gospel ibona gute mu Burundi hari espoir ko mu myaka 3 ushobora kuronka undi runganiro meze nka bamwe okay icyo kibazo ni kirekire sana kirimo ibintu byinshi ariko sabivuga kimwe gusa no kubwira siko hari amajambo akunda kuvuga ngaha kenshi ngo aba legend ngo badutanguriye ibyo ni byiza ariko reka ndakubwira siko Imana ishyiraho abantu siko Imana ishyira abantu mu gihe kana kandi nishyira hejuru umuntu mu gihe gikwiye kandi igihe cyiza Imana ikabikora rero Imana ni Imana y'amagenerasiyo siko zana iyi generasiyo ikaba yindi kaza donc iyi rero ntibisigura ko yagiye ngo numva na badeje niba ni kuvuga icyo Imana ikora iguma izanamo abantu Imana izabana ikintu gusa gitandukanye niho muhira hari grand frère gusa kuri petit frère so ntibavukira imwe bose baje hari urutonde rw'ibintu biza uburavye abarinzi benshi cyane bari babuka benshi cyane nubwo gusa bari mu eglise gusa kandi ikintu cyiza ko bakora mu eglise ariko ari benshi cyane kandi bariko bakora byiza ni kibazo gusa cy'umwanya umwanya kuko ndavye nko muri yo sari urumva hari abadarlene des munsi baracyakora umva ariko hari n'abandi bantu bashasha baje umva ariko bakora kuvuga bana ni kiduga kinini kirimo abantu batandukanye wala bari kuvuga bamwe bari ngaha abandi ngaha ni ikibazo cy'umwanya gusa ego sinigara mutana ko barandavuga David azogaruka mu kindi kiganiro peut-être kandi ntazosubira ntazogenda guhera isuka kandi abaryohewe cyane tumira ari haca ngero tumire tuze hari je no atumira mu binyo mu bisa bera mahandi isaya yo nani kama ke naso badga make cyane rero tugushimire cyane marageza gire gose mufite shikere kumungirikana tarangizo ziwe Kuzamtuka namwe vraiment baheza gise kandi Imana yeza ibikorwa byanyu kuko yezegira benshi mu byo byinshi so kanya amen merci no Olivier merci beaucoup n'abakurikirana turashimiye cyane hanyuma kandi mpeze shimira abadukurikiranye bose mufashe gufata ikiganiro bamenye ko haje mission nshasha cyangwa yabandanyije ntavyonzi lavana aje kuba atabayibona kera rero mu tufashe kwipatasha ibyo kubona benshi hanyuma muze mushika kwikurikirana shadi mo shizo kwa mihara merci beaucoup muze gigo cyane Siren Vibes TV.